Hello my beautiful Nujas people, mumeze neza aho muri hose ku mpande zine z'isi, haba ngisagara cha Bujumbura ndi mu ntara hagati. Nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza ko dukurira muri abantu benshi, ariko kandi namwe turakora subscribe ikore kugira ngo tujane muri biganiro vy'umuziki n'abanyamuziki. Ariko kandi nitwa Jamura Freedom Voice of the Money, Michael Master Peacekeeper, motivated champion hatoje Animal Odezer umwami w'abagore. Nuko bimeze ariko kandi tuba turi kumwe neza mu biganiro vy'umuziki, turiko turaraba abanyempano bagiye batandukanye uburyo bariko barakora. Ariko kandi gira ngarukane yampaye inka night yari kiraba ku munsi weje tariki neza 21 z'ukwezi k'umunani kabisa muri Maribu. Ubona ko ari night club imeze neza cyane, ikunda gutegurirwamwo ama party night ameze neza cyane. Niyo tugira tugaruke ku mbegino yampaye inka ninki, tugerageje kugraba ku rubuga rwa YouTube nimwe mu ndirimbo ziko zirakundwa, ariko benshi batayiha amahirwe bivaye na style ikozemwo. Ariko kandi tugira tugaruke yampaye inka kuri kiriko niki, yampaye kifise historique nyabaki, mega kubera iki yaririmbye kujya kubera iki yaririmbanye na Kivumbi, nta bandi bari kuririmba bari kuyirimbana. So namushaka kumenya byinshi, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Anyway, nkuko meje kubivuga, iyitwa yampaye inka night yabaye ku munsi weje ku munsi wa gatanu tariki 21 muri Maribu Club Night, sivyo? Yampaye inka bro itegetswa kuba yampaye inka. Benshi nibaye hamahiye ugerageje kuraba, benshi ntibemeranye uburyo yaririmbanye na Kivumbi King twarabigarutse ko mu kiganiro giherutse, kubera ko ngo bamaze gukorana ibikorwa bitatu giki nta nguvu kizokora. Yampaye inka nibaye hamahirwe kubera ko umudihi bambe style irimwo ntivyemeranyijwe ko n'abantu benshi canke nivyemeranywe n'abandi benshi ntibayibona ko ari indirimbo izoba nini mu mitima yabo. Ushobora kuba utazi neza na neza igitera, ariko ndazi ko hofre utegezwa ko uyifise mu mutwe. Iyo ni chart waba mukuru canke muto. Hariho ni iyi yampaye inka ni n'indahiro benshi bakoresha, understand? Uzawumva umuntu yampaye inka waba muto canke mukuru ngo yampaye inka. Iyi boro gutora amatitle nkaya bro adashobora kuva mu bantu vyoroshe. Ari amatitle abamenyeye mu buzima busanzwe bro, ni ndahiro zimenye mu buntu busanzwe, n'utuntu duke tuba dufise utudome duke tudashobora kuva mu bantu benshi bro. Ni kuvuga naho butayizi ushobora kuririmba yampaye inka gusa bro, siko? Rero twe twabigarutse gituma yakorera Kivumbi King, mwaravyumvise utarayumva caraba video iri musi kubera ko niho biri vyose, siko? Rero ino party night iza gufasha iki ku murindi. Par exemple twarabonye nka Salba akora Tel Aviv night, twarabibonye n'abandi benshi bagiye babikora. Yampaye inka rero kugira ngo ikoregwe neza iyitwa yampaye inka night bifasha iki ku murindi canke birafasha iki indirimbo kugira ngo yipushinge igere kure gushikana musi yampaye inka kabariko iri kirerekana ibiharuro vyiza. Kuzana ico bita yampaye inka night ni ikintu ciza cyo kwerekana ko cyo kuraba ni n'urugero rwiza ku muririmbyi, kuraba ko neza kindirimbo iri mu bantu nkuko twabonye Tel Aviv night n'abandi bakuru bagiye babikora nkuko donc Maribu ni ikunda kuvyakira bakabikoreramo muri urya, kuko ugerageje kuraba ni Maribu ni night club nziza abantu bakunda kunyweramwo nk'iki igezweho bro. Rero gukora ico bita yampaye inka night n'abandi benshi bahora bakora amanani ku ndirimbo zabo ni ikintu ciza kwereka kuraba neza kindirimbo iri mu bantu, sivyo? Ese n'umuririmbyi abakeneye mbega kugira mbega ibi bintu ariko ndabona kuri YouTube nivyo bigaragara. Indirimbo irashobora kubifisa ama views menshi wagenda muri public ugasanga ntayo. Indirimbo irashobora kubifisa ama views ugenda muri public ugasanga iriyo. Bire bikagira amashanje magiye atandukanye. Rero kijya kintu ni kwerekana ubwo ibi boro vya donc ibihangano vyawe ugwego gwa uririmba ko uburyo bihagaciro. Gukora ikintu nka kijya benshi sinzi ko muhora mubibona, ni n'umu entertainer mwiza kiri kwakira bro, arafata ibintu vyo akabi professionalize, sivyo? Akabishe donc akakora media twa nziza igezo, donc agakora ibintu kugira ngo igoje gishike ku. Hariho nabandi aheruka kuri Facebook arapostinze kuri YouTube, Facebook agacashira ko link ngabara hejeje ngushaka feedback, utabaki hapo. Nijo gice muza gusanga kiri kwakira the one and only muri new generation zaje guhera 2020 ari mu maririmbyi baronse amasho ateye ubwo batutohona harura ngo tumare twose vyose ko tuzana ama book tukandika
gushika nino tukanika ibintu vyinshi bro. Amateka kuva kirika gitangura kunimba za waja two kwandika ibitabo vyinshi kandi afgifise n'imyaka mike muri music industry. Ni kivuga iki kibuga arakizi bro. Ubuso umuririmbyi Imana yakuriye mu buzima bwiza. Ni kuvuga icyamuzaye muri kino kibuga arakizi. Niyo mpamvu professional ibikorwa vyiwe iyo yavuye ntashaka gusubira bro. Siko nico gitumuza gusanga ari mu baririmbyi baronka amashow menshi, baririmbyi basoka kenshi nubwo yoba make. Bijya bakunda kuvuga ngo urumako bagiye gukorera make nubwo yoba make mugara nasohoka kubera ko abandi none badasohoka kandi bigira ngo barakora ibikorwa vyabo ntibabi professionalize man, ibikorwa vyabo ntibavyitayeho. Ni kuvuga niyo mpamvu hariho nabantu gushika nino munsi bavuga ngo music y'u Burundi ntiriha. Hari abantu babaraba bakabatwenga, hari abantu babaraba bakavuga ati twamahera tufise amahera turayaronka man. Ibaze kiri kwakira ricunze hano mu gisagara ca Bujumbura, apanze inzu nziza naho ataragira ku rwego kubaka inzu yiwe, nubwo ntazi Porsche yiwe ariko ntarubaka inzu yiwe, sivyo? Atunze imodoka n'ikintu gikonsoma kuruta nuko konsomesha umuryango. Afise umuryango atungiye mu Ngozi, bajya batoye biwe n'iki bose. Ivyo vyose ni dépenses zimurika bro. Mukakamenya ukuntu abija kandi vyose bigakunda bro. Kiri kuno muririmbyi ari exemplaire muri new generation. Tureke abandi n'abandi bashobora kuba barakoze bidanje, ariko nirefeye kuri kiri kwakira bivanye ni Yampaye Inka Night kubera ko ni bake bashobora kwiyumvira ivyo bintu. Naho bazovyimvira nuko aba bakiri kuno ko bazoba barabatanguriye, ni kuvuga bazoba babarabiyeko bazaba babarabiyeko. Niyo mpamvu rero kino kintu cyo guprofessionalize ibikorwa vyawe n'umuboss aje kugutora, aje kugupropose, baje kugupropose asho baratinya, baravuga ati n'amafaranga ntava yato. Igiciro cyawe gishobora kuba ari kinini, gishobora kuba ari kinini bivanye no kubera baho n'ibikorwa vyawe biprofessionalize. Rabasabe shonke nziza zimuzanira akamaro, zimwungura ikintu muri economy yiwe. Understand? Nico gituma niko ndabivuga. Kiri kwakirika ni Anne Public aujourd'hui même Igitega muri stade Ingoma, ahaza kuba ari karaperforminga n'abandi baririmbyi Lino G Kiriku ndetse ainsi de suite, hamwe n'umuririmbyi kuva mu gihugu ca Tanzania nk'ibisanzwe Harmonize. Muze kugena tumushigikira umwana w'igihugu, mwerekane urukundo ku bana b'igihugu kugira ngo ibintu biza kugenda neza cyane. Tuza kuba turi kumwe kuri stade Ingoma mu Gitega, namwe sasa kuri kumwe shira emoji miriro kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Tuzasubira mu biganiro next ku munsi w'ejo twahusizangura bigitira mu kuntu cagenze. Hasta la vista, Jendi Jamura Freedom MC umwami w'abagore. Hasta la vista.